Ndetse kuramutsa mwese muriko muradukurikirana abandi kaze muri makuru yo kuno munsi wa kabiri genekezo ya 14 kwezi kwa kane mwaka 2020 tuyahereye kuri zimwe mu nkuru ziyagize. Inyuma yaho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesheje ko umugwayi wa mbere wa coronavirus yitavye Imana, ishirahamwe Fokodere hamagara abategetsi Burundi kuhagabira bagafata ingingo zibereye kugira bakinge ibara ritaragwana rya umugwayi atari mu bari bakuye umugera hanze y'igihugu. Naho biruko ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryo ryahisemo kubandanya ihiganwa. Urongoye iryo shirahamwe Reverien Ndikuriyo amenyesha ko hari ibintu bike bigiye guhinduka ku kirangamisi c'inkino zisigaye ariko ngo kumvo z'amatora gusa. Ishirahamwe Initiative de droits de l'homme au Burundi rirafise amakenga kumvo zimwe zatumye hatogwa Evariste Ndayishimiye nk'umukandida w'umugambwe CNDD-FDD mu matora yimirije hamwe n'ingorane azohura nazo mu gihe azoba abaye umukuru w'igihugu. Murakurikira murano makuru isiguro itangwa n'umushakashatsi muri iryo shirahamwe Karina Tertsekian. Reka nsubira yipfuriza ikaze mukanya idonito. Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru. Inyuma yaho umurundi wa mbere ari mu bari banduye umugera wa coronavirus yitavye Imana, akaba atari no mu bayanduye bayikuye hanze y'igihugu. Ishirahamwe Fokode ribona ko umugera wa coronavirus uri kurakwiragira mu gihugu ku rugero rutazwi. Pacifique Ninazwe arongoye iryo shirahamwe Fokode hamagara abategetsi b'u Burundi gufata ingingo zibereye ico kiza kitarasasika inganda kurikira. Ikibazo gikomeye tubonamwo kuvyashikiye uyu muntu, ubwa mbere bwobwo nuko uyu muntu atigeze ngo aje hanze, niko twabironse kandi no mu mvugo y'umushikiranganje mu itangazo ryiwe bisa nuko bimeze gutyo. Icya kabiri nuko atari umuntu wewe avuga ko yahuye na bamwe bari basanzwe baratowe umugera bari mu bitaro. Bibaye rero bimeze gutyo bica bisigura ko coronavirus yamaze gutangura kurandagata hagati mu gihugu, kubu coronavirus mu Burundi itakiri ingwara iziva hanze. Ubundi kwarukura abavuye hanze baza bayizanye nkaje abagwayi babiri ba mbere canke abantu bahuye nabajya nabo nyine babayizaniwe n'uvuye hanze. Uyu n'uyanduriye mu gihugu, bisigura ko mu gihugu hagati coronavirus iriko iratangatanganwa hagati y'abantu. Tuzotera tubona mu minsi iri imbere abatera bagwara, kumbure n'abaginde bagira Imana bagakira, kuko si bose naho bayandura si bose iheze igakomera, ariko nabidakomeye mwibuke ko bo baguma bayanduza abandi. Naha rero duhamagarira abategetsi b'u Burundi kwikubita agashi kuri kino kibazo. Baracigenza nk'uko ibihugu bimwe vyigenjeje mu myanya ya mbere, baza kugerageza kuyora basheshe ibintu vyamaze kuba birebire cyane. Hari nk'ingingo zihuta zategezwa gufatwa. Ibi vyo guhura abantu benshi mu bibanza bidanakenewe, zijya manza zo kwa gatandatu zibandanya, aya makoraniro y'imigambwe, ibi bintu vy'amasengero, ivyo si bintu bimwe ntabanduka abantu hatoshobora kubaho bitariko birakogwa. Nta uja kwita ku icumu risongoye ngo Imana irankunda ngo icumu ntincumita. Kino kibazo bareke kukigira ikibazo ca politique, kuko coronavirus n'umwansi wacu twese. Leta y'u Burundi yanse kumviriza akamo kishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru. Urongoye iryo shirahamwe yari yasavye ko amahiganwa yose ahagarara mu gihe ikiza ca coronavirus kitaratuzwa Burundu. Ariko rero ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryo ryahisemo kubandanya ihiganwa. Urirongoye Reverien Ndikuriyo amesha ko hari ibintu bike bigiye guhinduka ku kirangamisi c'inkino zisigaye kubera amatora. Tumukurikire. Si byinshi bigiye guhinduka, murabona yuko tugeze ku munsi wa gatatu imbere yo kwiganwa rihera. Turabiye hamwe rero ngira mwese murakwikirana, murabona yuko nta mugwi n'umwe ura wa mbere. Byadusaba rero yuko twitonda, murazi yuko tukeneye yuko inkino nyinshi turavye ingene imigwi isumbana zokinirwa rimwe kugira ntihabe ibintu byo guheberanira. Ivyo navyo rero bidusaba yuko tuvugana. Murazi yuko igihugu cacu naco nyene gifise ibindi bikorwa bigiye kuranguka muri iyi minsi nyene bijanye n'amatora. Ivyo navyo twege nk'ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi turi mu Burundi, muga murazi ko n'ibibuga dukoresha vyinshi ari ibibuga vy'amakominote vyubatswe n'abene gihugu mu bikorwa rusange. Rero iyo bafise ibikorwa ivyo turavugana
nico gitabo twavuze tuti dusubiremwo urutonde rw'ingene zizokinwa kugira ngo ntibihave vyinjirana ngo dusange hamwe ikibuga bagisavye ahandi bariko barakina yamwe ngwice itangura gukina itakiniye rimwe hanyuma ikindi naco nuko muri ko muraraba twebwe dusigaje imisi mikeyi dusigaje imisi 3 kugira ihiganwa rihere kandi ntumbero twihaye nuko ryohera teki 30 z'ukwezi kwa 5 zose kabiheze tutacafise umwanya twashizeho rero umugwi w'icama ry'umupira w'amaguru mu Burundi rica ribitunganya neza twibaza yuko mu ndwi zibiri azobaheje kuduha urutonde baheje kuvugana n'amakomine n'intara n'amakomine turabe neza ibibuga n'iryari dushaka kuronka ibibuga vyose kugira ngo izo nkindo ze ziraba. Muiganira umushikiranganje w'amagara y'abantu yatanze mu mpera z'indwi iheze yamenyesha abantu babiri bashasha banduye umugera wa coronavirus amwe mu maradiyo yarankiwe gukurikirana ico kiganiro. Radio y'igihugu n'ayandi yegereye ubutegetsi bw'umugambi CNDD-FDD niyo yonyene yemerewe gukurikirana ico kiganiro c'umushikiranganje. Ikumbirwa ribabaza Bob Rugurika umuyobozi w'iradiyo y'abanyagihugu RPA kubwiwe iyo nyifato y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu irenga ku mategeko y'uburenganzira bwo kuronka amakuru eka n'amategeko ari mu bwirizwa shingiro ry'u Burundi kurikira. Mwarabonye mu bihugu bibanyi bamaze kuvuga ko ico kiza camaze kuhashika abategetsi bamwe mu Burundi bace batangura kwihisha kwinyegeza inyuma ya vya bintu byabo vyo kwemera bidasobanutse neza bavuga yuko ico kiza kidashobora guhonyura mu Burundi hanyuma ntivyatevye mwarabonye ko ivyakurikiye umushikiranganje w'amagara y'abantu vyace bigaragara ko afise ibintu ashaka guhisha kuri ibijanye n'ico kiza twaramenye nk'akarorero yuko yanse yuko hashigwaho ibindi bibanza bitandukanye byo gupimiramwo uwo mugira mu bitaro bitandukanye by'Ibujumbura twaramenye yuko hariho ivyari karanka mbere turamenya yuko no mu nyishu z'ibipimo biba burya kenshi atakuri kwinshi kuba kurimo ivyo rero ntivyatevye mwarabonye ko hace haba ikibazo hagati y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu gitahamagara y'abantu OMS aho vyagaragaye ko batumvikana ku bijanye n'umugambi wo kurwanya ico kiza mu Burundi mbere twaramenye ko umushikiranganje mu nyuma mwaravyumvise ko yasavye ko abakozi batatu b'iryo shirahamwe mpuzamakungu birukanwa basanzwe bakora haji Bujumbura. Rero biragaragara ko leta y'u Burundi ibicije mu mushikiranganje w'amagara y'abantu bafise ibintu bariko barahisha tutazi gituma harabavuga yuko ari kubera ngo amatora yemirije ariko tukabona ko ari ibintu biteye ubwoba n'isoni kubera ko bariko bakinira ku magara y'abantu. Rero kubona umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana yankira abamenyesha makuru bibimye makuru vyigenga kuja gukurikirana ibijanye n'ikiganiro ciwe bisigura ko nubu barafise ivyo bashaka guhisha nubu bisigura ko bafise ibibazo badashaka ko bibazwa ubona ko bafise ibintu bariko barahisha bahinyanyura. Rero birababaje ikindi kibabaje cyane ni abantu biyitwa ko bari muri uriya mugambwe ubona ko bashigikiye iyo ngendo ubona ko bagira bati bandanya muduhonyanga bandanya muduhonyorera uburenganzira muduhishe ariko rero aho bihendera nuko nk'umushikiranganje w'amagara y'abantu ubona ko atazi ivyajeje kuko mu kwankira abanyemesha makuru gukurikirana ikiganiro ciwe mu bisanzwe bareka honyanga ibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi riremera ubwigenge bw'ibinyamakuru rero no kuvuga ko kwankira abanya kemerera bariya abahonyanze ibwirizwa shingiro ry'u Burundi riramutegeka kubwira abarundi n'amakungu ivyo ari karakora hajya rero abari kararihonyanga puis abari kahonyanga uburenganzira bw'abarundi bwo kuronka amakuru. Rero twibaza ko igihugu cy'u Burundi na cyane cyane muri ibi bihe bitoroshe vy'umugera uri kuratikiza inganda ku isi kizokizwa n'abantu b'abasendedefdede bakeyi bagifise umutima bashobora kubwira umushikiranganje bati teshkute gezaho haragezeho ibintu vyose ubikora mu muco. Muradutunga kurano masanamu atarameze neza tukiraho tubutse yuko amesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakwije kuri uno munsi wa kabiri imisi 176 bafunzwe bakabaciriwe umyororo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ingana n'umuriyoni umuntu umwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Tubuse ko abamenyesha makuru bahagaritse ugenekerezo rya 22 gitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza bakabahagaritse bagiye gutoza inkuru muri komine ya Musigati ariko habera intambara hagati y'abitwaje ibigwanisho
n'abajejwe umutekano. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mozezi na Egide Harerimana bakabagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Amakuru twabategurira abandanya itogwa rya Evariste Ndayishimiye nkuzo kwitoza mu mugambwe CNDD-FDD riraha icizere amwe mu mashira hamwe mu gihe yotogwa kuba umukuru w'igihugu, ariko rero ishirahamwe Initiative des droits de l'homme au Burundi ribona ko ikibazo ari uko atari we wenyene azoba afise ububasha bwo gufata ingingo. Karina Tepsakian, mushakashatsi muri iryo shirahamwe, avuga ko bagize amatohoza mu begereye Evariste Ndayishimiye. La plupart de ces personnes nous ont dit que même s'il a la volonté, benshi mu bo twavuganye bemeza ko Evariste Ndayishimiye afise ishaka ryo kuzoshika ahindura ibintu. Gusa ikibazo aho kiri nuko atari we wenyene afata ingingo. Ikindi kibazo kindi nuko yoba atabushobozi afise bwo kwigizayo bamwe mu bamwegereye bagirizwa ubwicanyi bukomeye bakoze. Abo twabajije ico batubwiye nuko Evariste yoba atagirizwa ubwicanyi bukomeye nk'abo bagendana, ngo yoba ari mu badafise agatima k'ubwicanyi nka bagenzi biwe. Ikibazo nyamukuru nuko gushika n'ubu biboneka ko ubutegetsi bukiri hagati y'abasirikare bakuru kandi bibandanije inyuma y'amatora vyoguma ari ingorane ikomeye. Kuva mu mwaka wa 2016 Evariste Ndayishimiye ari we aramutse umugambwe CNDD-FDD, imbonera kure zabandanije zihohotera abantu cyane cyane abanywanyi b'umugambwe CNL bagandaguwe mu ntango z'uyu mwaka wa 2020 eka no mu mwaka uheze wa 2019. Ivyo byose vyabaye Evariste Ndayishimiye ari waramutse umugambwe. Murumva ko ari umuntu afise vyiza nibibi bimuvugwa ko no kuvuga ko ari hamwe yotogwa kuba umukuru w'igihugu bitazomworohera. Il sera confronté à des défis importants s'il devient président. Ikindi gitema kengishira hamwe Initiative des droits de l'homme au Burundi nkuko amatoza bakoze avyerekana nuko hashobora kwaduka ukutumvikana hagati ya Evariste Ndayishimiye na Petero Nkurunziza. Uko kutumvikana ko bakuvuye kuwo Petero Nkurunziza yashaka ko ashigwa imbere mu matora atari we yashizwe imbere, mu gihe we yashaka ko ari Pascal Nyabenda yitoza. N'ubunyene Karina Tepsakian asubirwamo mu Kirundi na mugenzanje Reverien Bazikamwe. Pour l'instant, nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer et nous ne savons pas non plus exactement. Muri iki gihe ntituzi neza ko imigenderanire hagati ya Petero Nkurunziza hamwe na Evariste Ndayishimiye ko yoba ari myiza cyangwa itoba yaramaze guhinduka. Tubivuga twisunze ko Nkurunziza atarashigikiye ko Evariste Ndayishimiye aserukira umugambwe, wewe yari yashatse ko hitoza umukuru w'inamashinga amateka w'ubu Pascal Nyabenda, ariko abasirikare bakuru bagashigikira Evariste Ndayishimiye. Ivyo byose biri mu bintu biriko birahindura ibintu. Ivyo kandi bishobora gutera icuka kibi mu gihugu. Ikiboneka coco nuko Evariste Ndayishimiye agatogwa azobanza guhangana n'ibibazo bimwe bimwe harimwo na bamwe mu bamukikije eka na Petero Nkurunziza arimwo. Uyu munsi rero nta wuzi ko azoshobora kwihagarara ko agahindura ibintu cyangwa naho nimba ataje kugira abandanye umugambi w'umugambwe nkuko biriko birakogwa uno munsi. Icyo nico kibazo kihari. Ou bien est-ce qu'il va continuer dans la même ligne du parti comme il a toujours fait? C'est ça la question. Turane n'amakuru twabateguriye mu gujejwe amatora umenyesha ko hagiye kuba isekeza kungene gutora bizogenda mu matora yimirije. Umukuru w'uwo mugwi yabivuze ku munsi wa mbere igihe ariko ashikiriza aho imyiteguro y'amatora igeze. Ubwa Petero Karaveri Kazihise ngwi iryo sekeza rizoba inyuma y'inyigisho z'abakozi ba Seni mu ntara no mu makomine zizotangurana n'uyu wa gatatu. Tumukurikire. Inyigisho zikuzibera mu gihugu cyose kugira ngo abajejwe imigwi yitora mu makomine no mu ntara bazoshobore kubishikiriza bajya bazoja mu mabiro yitora, hanyuma nabo bashoboye kubikora uko bitegerezwa. Hari ikindi gikorwa ca kabiri kandi nuko turiko turategura cyo kimwe n'izi nyigisho niko cyo gushikira abene gihugu imisozi kugira ngo babereke neza ukugene boshobora kugira ngo batore baberetse amakarita y'itora ngene azoba ameze, hanyuma n'ingene boyakoresha kuko byabonetse yuko iyo batabimenyeshwe neza amakarita menshi ashobora kwimfa gusa.
nico bituma rero twavuze tuti reka bagende babigisha imbere y'igihe babereke urutoki ruzokoreshwa mu gutora kuko twamwe tubivuga n'urutoki nkomba bukoko w'iburyo bazokoresha kugira ngo igihe bariko barazinga ikarata ntihagire ikindi kimenyetso cirangi kija imbere y'ibindi bimenyetso by'abitoza. Imbere gusozera hano makuru duha umwanya ikigabane kw'isoko gitegurwa n'urunani rw'amaradiyo kuri uno munsi kino kigabane kigaruka kuri kazoza k'inyuma y'amatora ariko arategurwa mu gihe bamwe mu banyepolitike bamyesheje ko bayavuyemwo kubera igihe atunganijemwo kitabereye kw'isoko twagitegurira mu gihe z'abazucu Thierry Bigrindavi. Umugwi ujeje gutegura amatora mu Burundi utekanya ko hasigaye indwi zidashika zitatu ngo kwiyamamaza bitangure. Mu gihe bamwe baguma bitegurira amatora atekanijwe gutangura muri Rusama, hari abandi baguma bayiyamiriza. Mbere bakanatekanya ko bazokwifatikanya n'abayagwanya. Ayo matora none azozana amahoro arama mu Burundi. Ivyo nivyo tugira duce hirya no hino mu kigwane kw'isoko co kuri wa 11 ndamukiza umwaka wa 2020. Thierry Bigindavye nje ngenda kibashikirize kaze. Kuwa 20 Rusama niho amatora nyezina azotangura mu Burundi. Umugwi w'igihugu ujeje kuyatunganya seni utekanya ko imyiyamamazo izotangura kuwa 27 z'uku kwezi kwa kane. Mu gihe havugwa akaranda k'umugera wa corona muri kino gihe mu kiganiro ku nama cyo kuri radio Isanganiro Evariste Ndayishimiye azoserukira umugambwe CNDD-FDD muri ayo matora akaba yavuze ko atakintu na kimwe gishobora kuyasivya. Ingorane zizokwamazaje mugabo burya ziza kugira ngo igikorwa c'Imana naco cigaragaze. Nico gituma rero ico kiza ntagiye no gitera ubwoba ngo kizohava kitubuza amatora umva umutima wose kizohava kitubuza amatora n'abantu bamabazi ko amatora ategereza gutobekara ariko nagira ndabwire ico kiza ntaco jewe mbona cokonona ku matora nuko vyafashe vya bihugu bitari vyaramenyereye kubona ingorane baca bumva ijuru rirakorotse bagaca bibaza ko twetungana na leta zunze ubumwe bwa Amerika twetungana n'Ubushinwa Burundi n'Uburundi bushoboye gutunganya neza ico kiza ku buryo amatora iyindi migambwe nka Senel Frodebu Kira Burundi CDP hamwe n'iyindi iguma yitegurira ayo matora naho bamwe muri bo hari ivyo banegura mu itunganywa ryayo. Umugambwe CNDD wa Leonard Nyangoma wowo ukaba uheruka gukuramo akarenge. Umuvugizi w'uwo mugambwe yavugiye mu Burundi kugenero ryandwi ntwarante ko biboneka ko umugwiseni umaze kwitegurira kwibira umugambwe uri ku butegetsi. Abanywanyi barasubuye kugaragaza umubano yuko kubijanye n'urubuga rwa politike gugaye ndetse biboneka yuko umengo hifuzwa kuja mu mugambwe umwe. Byase ni barabigarutse ko bavuga bati senigenza yuko umengo igamiye uruhande rumwe hanyuma rero isanga yuko tunganya mutora ubu yigenga tekanye nko kurekura imbohe nko gushiraho ituze tukaciza mu gihugu abanyagihugu bahunze batahuke kandi abanyapolitike atakintu cakozwe. Mu mugambwe MSD hoho bakavuga ko ayo matora batazona yemera. Kuri mikro ya mugenzi wacu Emile Nibasumba wa Radio RPA umunyamabanga bukuru wo mugambwe François Nyamoya avuga ko nibizovamwo bazovyiyamiriza. Kubona nkuru nziza atashoboye kwiyongera ikiringo ca kane nuko abarundi batareza amaboko muri iyo myaka yose kuva mu 2015 nuko intwaro yiwe bagumye bayiyamiriza kandi naho intwaro ya CNDD-FDD iririmba ko byose ari vyiza umuntu wese arabona ko igihugu aho kigeze ko ari hafi ko atamahoro ko atamutekano. Evariste Ndayishimiye azokwimikwa ku nguvu kandi abarundi bazomwereka mu buryo bwinshi kw'intwaro yiwe y'igikenye badashobora kuyemera kandi umugambwe MSD uzoburi muri ubwo rugamba rw'abarundi bose. Natwe tuzoshigikira abarundi aho bazoba bari mu buryo ubwo ari bwo bwose buzoba bujanye n'ibyo bihe. Muravuga neza muti tuzobashigikira abarundi bazogwanya ayo matora kuko tutanayemera muzobashigikira gute? Ibyo tuzomenya ukune tubashigikira ni nkuko abarundi bonyene bazomenya ukune bazovyifata. Mu gihambaye nuko abantu bomenye yuko atawuzoyemera. Abarundi bazohagarara nta uzokwemera ngo yicare ngo arareka amaboko ngo turemeye ibivuye muri ayo matora y'inkinamico. Kubw'umuhinga mu vya politike Gerard Birantamije amatora ateguwe mu gihe nk'iki ntashobora kuba amatora ahumuriza bose.
urabona yuko ata bwigenge buhari bwo kumenyesha amakuru mu gihugu aho abantu bomenye ibiriko biraba. Urabona seni bashizeho ni igikoresho c'ubutegetsi, urabona ntihigeze haba kumvikana ku bagize uwo mugwi, ndetse urabona yuko n'itegeko rigenga ingene batunganywa ayo matora naryo nyene harimo ibintu byinshi abantu bamwe n'abandi bagiye baravuga ko ubunenge byerekana yuko intwari hariyo ikeneye yuko ibandanye. Rero uca ubibonera mu kugene urubuga rwa politike ubu busa n'ubwugawe gwiharijwe n'umugambi uri ku butegetsi cyangwa n'abawushigikiye. N'abantu benshi barafatwa bakagenda inzimiraburari, hari abicwa n'ababishe akamenyekana ariko ntibakurikiranwe. Ibyo byose rero byerekana neza yuko ata matora yari akwiye gutegurwa muri bino bihe turimo hari izo ngorane. Nibaza yuko hakenewe yuko abo bantu baba bafise ingufu zo gushobora gutuma iyo leta yumva yuko ivyo bintu bikenewe, yumva ko ishobora guhagarika ayo matora. Ntitwoguma gusa ku bintu bitari bonnes intentions. Naho icuka kitameze neza bitekanijwe ko Evariste Ndayishimiye azoserukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu, agatorwa asa akazoserukira umugambwe CNL, Leonce Ngendakumana akazoserukira umugambwe Frodebu, Domitien Ndayizeye akazoserukira urunani Burundi, Gaston Sindimwe nawe akazoserukira ishami ry'umugambwe Iprona wemewe n'ubutegetsi. Francis Rohero hamwe na Dieudonné Nahimana bazokwitoza ku giti cabo. Thierry Bigrinda vitu mukengurikire kuri kino kiganiro ari naco gice gisozera makuru twari ko turashikiza kuri no munsi wa kabiri. Fatikano kanya ndabakengurukire mwese naho butaha.